benshi barayizi. Bakunzi b'ibiganiro bica kuri Ndundi TV nkundira ndabaramutse nongera ndabashimira ukuntu mutwitwararika ukuntu mudahengeshe na kudukurikirana uno munsi rero ndi kumwe na Yogaman ushaka kumenya byinshi kuri we washaka kumenya kuvyerekeye umuziki wiwe washaka kumenya cyane cyane ari ko ari n'umurasta turaza gucana kuri Rastafarisme hama umuziki wiwe aza kuwumva bikwiye je gusa icyo ndagusaba ni kubandanya dukurikirana gushika ikiganiro kirangire nkundira nawe nyene ndamuramutse mahoro namahoro turaho adijo turazi ko umuririmbyi ikintu tutazi kuri wewe ni giki yego ndaririmba ariko sinzi yuko abenshi baba babizi yuko ndi mu Rastaman ndi Rastafari icyo ni gishasha mumenye guys icyo ni gishasha mumenye hama tuzera neza yuko uno munsi wamaze gushika uza kutubwira byinshi mu rugendo rwawe rw'umuziki gushika ugere aha kwagenze gute je mu bisanzwe ku by'umuziki byo imbere ya byose mvuka mu muryango w'abanyamuziki w'abacuranzi imuhire wacu dawe hagira umuziki umva nanje nabo tuvukana n'abarumuna banje bose batori banje baragira ba Timina Solo bakina ba Esther Nish ba Sengishadu abo bita Shadrack no arona navutse mu muryango nk'uwo mugabo ngo umuntu amaze gukura mu wese afata inzira ziwe agakunda umudiho tuvuge nko kuvyeka umudiho umudiho wawushimye gute bica bitangura gute kugira uvuga ati je no munsi umuziki ndawufashe nk'akazi ego mu bisanzwe je umudiho nabitoranije kubera ko umva nyene ni naturel muri jewe nta nubwo noshobora kuvuga ati ngo ntunge ubwo buzima uko nabwo murankurikira bikunda umva ni naturel yanje sinabutoranije ahubwo niwe wantoranije rero nkomeza ndabivuza mpaka hari n'indirimbo twaririmbye kera hano bavuga ngo ishari hori no gusambura ibyo byose twe tubyiyamirize sije ko nawe muba mukaza atari benshi barayizi indirimbo kuko zarakoreshwa ku mashure iyo ndirimbo ni gwawe yanditse ni je nayanditse nayanditse turagerageza twarazungurutse mu Bujumbura hose muri za meri na rirare mu mashuri ya primaire twigisha abana ibintu by'amahoro guys turi kumwe n'umuntu yatanga umuziki kera kora ukurikiranye nk'iyo ndirimbo umva nyene ko ari ya kera ari abana nk'ubu batayizi mugabo hariyo n'abandi benshi bayizi cyane cyane mu ma école primaire barakunda kuzigisha uri nko ku muziki wawe watangiye wafashe carrière ngo burya ngo ari ikintu kiba ari impano yiwawe udashobora no guhunga nk'uko wabitubwiye mugabo kandi kubifata nk'akazi byaje gute kubifata nk'akazi uko akenshi mu nyuma yaho nagiye kubaho hanze mu bihugu byo hanze natembere muri za England muri za Amsterdam Holland n'ahandi muri Afrika Kenya mba muri South Africa ubu nje mva muri South Africa niho nambaye imyaka haciye nk'imyaka 20 ntari mu Burundi muva naho nyene nabeshejweho n'umuziki umva ibyo ndya ibyo nambara aho mba aho ndara ahigwa umuziki niwo waruntumuse kuko twarashobora kuja kuvuza nko mu maklabu yaraduhamagara tukaja kuvuza mukaronka akantu k'agahembo icyo gihe cyose umuziki nawe kubeshejeho icyo gihe cyose utari mu Burundi igihe kigera nk'imyaka 20 umaze kugaruka mu Burundi n'ibiki wabonye byahindutse cyane mu muziki w'abarundi umuziki w'abarundi baracawuvuza nuko abenshi dutegeza gusa kuraba message dutanga mu bantu kugira ngo nyene make sure see yuko message uri kuririmba ari iyubaka abantu
apana ibomora rero ariko gusa abarundi umuziki baracawuvuza yego baracawuvuza byahindutse cyane nuko gusa ama studio y'ubu ntabwo ameze nka studio ya kera ya ibintu nk'ibi kera twavuza mu mantu ya bitani bobinage ni tape zazungurika ubu noneho na CD ngo ziko zitangura kumva zikiriho tuvuza mu maflash n'ibiki ariko ibiteramo uko ibiteramo byinshi nta biteramo byinshi mbona by'umuziki nico kintu navuga yuko cyahindutse uko kera aho ibiteramo by'amabiriho every weekend yose twasubira gusanga kuri Palais des Arts hari abagize igiteramo every weekend ariko ubu ntabwo ari kila weekend tubona ibiteramo by'umuziki nico navuga yuko mbona ngo cyahindutse gatoyi kubwaye nibona ko ari igiki cyo kogwa kugira no munsi umuririmbyi yaziko ngo agizwe n'igiteramo uno munsi ibiteramo bizi biraboneka handi ahantu hatandukanye ubona ari igiki cyo kogwa icambere na mbere cyo no kwibaza nuko nkuko uko je mvuga shimitse naho ku mudiho wa reggae ndumuvuzi wa reggae icyo mbona nuko hategezwa kwama bagira preparation za festival festival music because festival music nizo zizana shira n'abantu hamwe umva no kumenyekanisha abantu no kumenyekanisha n'igihugu umva nyine kugira ngo turonke n'abantu baza kuvisita Uburundi canke iki umva music niyo yama ikoranisha abantu hamwe mu gihe umaze kuza ngaho umaze kugaruka hari ibiteramo tumaze kubona bitari bike bitandukanye ukubona abantu bariko bagufata gute bivanye n'ingene bari ngo wabataye ego buhoro buhoro biko biraza gake nuko nyene batari bwamenye ariko batangiye kumenyera gato nuko n'ubushize ku munsi wahariwe wo kwibuka umuhisi Bob Marley twaragize igiteramo aho bita mu Kabondo hari abitavye igiteramo bari bahari mbese n'abazungu baba hano bari baje muri ico giteramo bose n'abarundi imva turaryoherwa rero nabonye yuko batanguye kumenyera gato yes ukora cyane umudiho wa reggae na benshi abashika ngaho ku biteramo gira usanga ari umudiho wa reggae umuncamake umudiho wa reggae usigura gute donc ukuntu baje n'ukuntu wumva ko abantu bo bukunda gute umudiho wa reggae imbere ya byose reggae yari iriho kuva kera ariko ntihari bwamenyekanye byari kuguma ari ibintu by'abanyajamaika gusa ariko kuvaho uwo muhisi nyene navuze Bob Marley yavutse niwe yagize reggae rero ayereka isi yose yashikana ku isi yose nzima natwe turabimenya umuziki wa reggae wabandanya hose kubaho hama wari umuziki uhuza abantu n'ubundi umuziki akenshi tuvuga ivyerekeye urukundo muri imibereho myiza mu bantu united ubumwe mu bantu umva nyene dukundane nuko ko ari urukundo n'amahoro rero waje mu gihugu turamaze kubona mu biteramo ndetse turanabona yuko uri kuravuza nyene indirimbo zawe program imeze gute abakunzi bawe urazi ko ngo umuntu aba ariko aragukurana abashaka kumenya ati bigenze gute ari mu kuduha indirimbo nshasha ari mu kudusohora album ari mu kugira iki donc batangiye kugukunda bariko baragukurikirana babwira igikorwa cyawe aho kigeze turacabandanya ukebuke kandi ngomba mbwire na hamwe n'aba friends abadukurikirana umva nimuducike kandi gumena courage ko turacako tubategura byinshi biraje n'izindi nyeri ziko ziraza ndaza kuzibavugiriza hano kuri gitari gusa live cyo na hano turaza kubikora gazi nco tubara kugiye muve ngane ntureke kigame kitararangira none ukuntu uri kurabikora ubu hari abantu bari ko baragufasha canke uracakoresha uburyo bwawe
mu bisanzwe ubunye nta benshi bako baramfasha nicyo ndiko ndikora mu mfuko niko nkoresha uburyo bwanje uko nshoboye mugabo ndacagerageza kurondeza ukuntu ushobora gusaba abo nshobora kumfasha n'imbaraga y'amakampani uriko aradukurikirana ubu afise icyo afasha ntiyitinye arashobora yes n'abadukurikirana muri za digital platform bashobora kundaba muri za YouTube canke iTunes canke Spotify canke hariho hose muzi ha digital platform ndiyo ugize gusa ati Yogaman Fete Yogaman Fete nka kujya nyine bandika Fete umunsi mukuru Yogaman bayifatanya yoga twibaza yuko ari igiteramo kijya bateguye mu Kabondo ko ari cyo bahise ko ari Fete kumbe rero ni izina ryiwe ni Yogaman Fete nabwo ari ubanza ariko arategura reka nitubaneteze rero yatwemereye ko ava turirimbira aturirimbire rero ku ndirimbo ziwe cyane cyane haba tubanze tudyoherwe abace tubananya turi kumwe nawe ko kiyago cyaryoshye nabo murakoze reka tugacishirize ko hanyuma ndasabye iyo ndiko nariyemba ndibaza yuko umuntu witwa Tino ko yari hano afasha kico bita baking dukeneye kumubona at baking muzatura indirimbo ndayita ngo muze murabe iwacu muze murabe iwacu ko dutamba umungere murabe tujye mu mungere turi mu bwigenge murabe muze murabe iwacu ko tuve mu mungere murabe tujye mu mungere turi mu bwigenge murabe erega turaberewe mazu bari ntambo z'abatimbo bamwe bavuye imbo baje bazanye indirimbo yarimo jambo y'ubumwe n'urukundo mazu bari ntambo z'abatimbo bamwe bavuye imbo baje bazanye indirimbo yarimo jambo y'ubumwe n'urukundo urukundo we niwe rurimana rusukamwo amahoro muze murabe iwacu ko dutamba umungere murabe tujye mu mungere turi mu bwigenge murabe muze murabe iwacu ko dutamba umungere murabe tujye mu mungere turi mu bwigenge murabe erega turaberewe murabe nimba utaryohewe uribaza nta bindi wombaza nizere ko namaze kubigukorera hama nakubwiye ko uza kumenya yuko ari inde uza kumva n'umuziki wiwe reka ubu naho atubwire icyo ari cyo umurasta na rastafarisme n'ibiki umurasta imbere ya byose reka kandi ndabaramutse nti Rastafari live mighty ja abaho ibihe n'ibihe yego umurasta ni ikintu canke n'abantu canke ni vyose bibaho imyaka n'imyaka atagupfa ari kuvuga ko urukundo rwo rwa mbere kuko turashobora kwibaza iyaba abantu bose bakundana kuri ino si unkunda nkagukunda tukaba tumukunda uriyo be nakadukunda urya nawe akabakunda abandi n'abandi ndibaza yuko udashobora kwica umuntu ukunda ntabwo ushobora kwiba umuntu ukunda ntabwo ushobora kugira inabi icyo ari cyo cyose kibi umuntu uzi kukunda kandi wubaha so urumva rero aba twese urwo rukundo turufise turi kubaho ibihe n'ibihe kubaho ubudapfa imyaka na myaka forever more hama kandi Rastafari ni umuntu nukuri ni ubuzima nyakuri ubuzima nyabwo ukuntu je nawe twari dutegereza kubaho n'uyu munsi ya rurema
kandi Rastafari ni kuvuga ubumwe muri bose. Yes, Rastafari umva ni byinshi, ni jambo rimwe, ni urema wa byose. ashaka kuba yibaza ngo Rastafarisme ngo yari bimeze nk'idini. Bisa nk'uko umengo ni idini ariko si idini. Bisa nk'uko umengo ni umugambwe ariko ntabwo ari umugambwe. Bisa nk'uko umengo ni umuhari ariko ntabwo ari umuhari. Ni ubuzima nyakuri. Uko kuntu rero uvuga ati ngo birasa mugabo sivyo, shaka kubidusigurira rero gute? Rasta ntabwo ari umuhari, Rasta ntabwo ari idini, Rasta nukuri kwamyeho, ukuri kwa rurema, n'ubuzima nyabwo, is a true life, true living. Kubera ko mu bisanzwe ubunye ubuzima turimwo n'ubuzima bumeze nka artificial. Sinzi ko ashobora kuvuga artificial ikintu kimeze nkuko urazi uko hariho ishurwe nyaryo, ishurwe rimeze nk'icyatsi cyangwa igiti nyacyo, mugabo abantu barashobora kugira ishurwe rya plastike bagerageje kuraba ishusho rya shurwe nyaryo nyene cy'ukuri. Umva rero barabigereranya uko dutahura umwe hama ku muntu yibaza ati ngo uyu muntu ari umurasta, aba ari umuntu ategereza kunyura urumogi, hari umuntu ategereza kunyura iyayura mutwe. Donc uvuze rasta gusa agaca avuga ati abora abanyarumogi n'akajambo kahora abanyarumogi. Imbere ya byose shaka kuvuga ko ngomba kuvugira urumogi cyangwa iki, ariko turabizi twese yuko ari giterwa, ari cyatsi mu bindi, ni ikintu cyaremwe n'Imana. Nta muntu yakoze urumogi nkuko tuzi yuko umuntu yakoze ibiboreza, amawiski yakozwe n'umuntu cyangwa itabi ridakorwa n'ibiki. Mugabo rero turabizi yuko urumogi ninde yaruremye? Imana niyo yaruremye, niyo yaruzanye kuri ino si, kandi Imana ntabwo ishobora kuturemera ibintu bibi kuri twebwe abantu biwe. kandi byaremwe hari ibyo uriyo cupa. Ivyo nuko twebwe information za naturelle ntabwo twazigiyemo cyane according to the kuvana n'ukuntu inyigisho zaje zo kwisi, kuko ari abantu batwaye isi yose. Mu nyuma y'Imana hari abantu bigize ko batwara isi yose. Umva rero baratutegeka, barazana amategeko mu nyuma y'amategeko y'Imana. Basanga ico kintu wabuze kumenya ukuntu gikoresha, ubikoresheje mu nzira itariyo kirakwica. Mugari gishobora gusanga kijya kintu cari cyo gukiza ibindi bintu fulani mu buzima cyangwa mu mubiri, ariko kubera ko iyo formation niyo teachings izo nyigisho ntazo turi mu bintu vya kizungu vya iki cyose kirenze kirabakiri. Yes, twaranga guys, twavuga byinshi tugasigura byinshi, mugabizeye ko dukeneye yamaze kutukubwira. Hama amacane cyane nk'umuririmbyi nituri bumuraze ngaha turiko turavuga kugira aheza tahe. Donc ntiwava ngaha bazakora gukurikirana muri iki kiganiro, ahandi hantu bo bantu bakora kurikirana ibikorwa byawe ni hehe cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi? Imbuga nizo nyene navuze, gusa bagize Yogaman Fete, bagiye naho uja muri googling ukagira ati Yogaman Fete, iki kujana bica bikujanaho ibikorwa byanje byose ubibona. Iryo zina ryanje niryo na mbuga yanje, kuko ndi muri digital zose zibaho uzi. Yes. Muri no minsi bazi ko ariho umuntu ushobora kumuronderera vuba, nta kintu uri kurategura uwo babwira? Hari ibyo tuko turategura, mugabo ntibiraja mu ngiro, biracari muri preparation. Ariko dago dusaba nyene n'Imana izo bidufashamwo bizo bishoboke bikunde, kuko turakeneye ikintu citwa tourism, kuba mu Burundi kuza niki. Ariko twasanze kuko reggae music is international music that you can ever, ni music uzi yuko ntabwo ivuzwa hano hamwe, kandi kundwa na bose, abirabure, abazungu, abashinwa, abahindi, bande bose.
rero taguma turi mu nteguro yo kugira ibintu byitwa festival reggae festivals mu Burundi kugira ngo tuze dutumira ko n'abandi bavuye hanze bakagira ariko ivyo onye tuzogira example yavyo turabe uko bishoboka nko mu guhera mu kwezi kw'indwi kw'indwi no ku munani ariko ubu onye ikindi giteramo gisanzwe ntaco ariko mu kw'indwi no hazotangura ibindi Bezi jeri kanda kwemere ko ngaho kuri Ndundi TV naho tokwishikira ayo makuru tuyafise tuzoyakubwira uzomenya neza na neza ukuntu biteguwe nabo bahamagawe twijeye kufise nakajambo ushaka kubwira ati cyane abakunzi ba Ndundi TV muri rusangi abakunzi b'umuziki abakunzi ba reggae music. Yes, abakunzi ba Ndundi TV reka dutangure kuri Ndundi TV kugira ko niyo yagize inviting me wandi hano reka kwanza ndayishime hama nkabasaba n'abadukurikirana muri uno mwanya kuma mukurikirana Ndundi TV kuko Ndundi TV irabazanira byinshi by'ikirundi bya Ndundi mfanyene mugomba kumenya bya Ndundi mu Burundi mu Barundi yego hanyuma turacari kumwe n'abakunzi b'umuziki mfanye kuguma dukurikirana nkuko twavuze ku mwanya nkuko twavuze iyo platform yanje imbuga yanje Yogaman muri YouTube muri Twitter muri iTunes Spotify Amazon SoundCloud hose nyene muzi Yogaman Fete hama tukaguma tukonektana twese uko nyene muziki turacabazaniye n'izindi record ziko ziraza nk'indimbo muze murabe turacari muri preparation yayo recording yazo nyene zogerageza kila kwezi ndabazanira indirimbo shasha abakunzi bangurukira bakurikirana Yogaman reggae music. Yes, hanyuma kandi tuko duprepara niyo ndirimbo ishari ni hori amahoro niyo gukorana nk'umuryango birakorohera cyane ni biraryoshe ukabona ati yari ku ruhande ukabona Esther Nish uteguye n'iki wawe ni ibintu nkuko twovuga tuti urabona ufashe ifi urazi yo ubuzima bw'ifi buri mu mazi ifi rero uyitaye mu mazi icigira iroga swime muri tabaye ushobora kwikoramo rero twebwe turi ifi ego umuziki nawo na amazi yes udutayemo ni koga nyene ego nitworangiza guys mbona mwese muraginyama umurasta ntarya inyama nivyo hari inyama kabisa kubera ko kwerekana singo kuvuga yuko mu bamwe bazirya ko niko ntabwo ajye kandi gituma ntazirya nuko mushira kumbaza nko kujya mwambajije ati urumogi ibiki no kunyama nayo gituma ntazirya ni rwa rukundo kandi imbere ya byose sinumva neza yuko nshobora kwica inyama inka kugira ngo mbeho ndye mbage ngo nce ijya nka nkuko ko nayo irakeneye ubuzima nawe nyine umva irafise n'ururimi umvuze ati aho kimena kininde uvuze ati urazi tuyo ninde urazi tuyo ninde umva hajya ari n'igihe aba ariko arisabira ikigongwe mugabo ntabwo adutera ubwoba rero ngo kuko bitwica no mu ma Ten Commandment itegeko y'Imana 10 yatanze yavuze ati ntiwice avuze ati ntiwice navuze ngo ntiwice umuntu gusa ntiwice niyo nkoko ikiremwa cyose n'inka n'ibiki ntiwice kandi ntiyica agwanya abasesa amaraso reka ndabishimira Yogaman Fete mugabo jewe ndabyisabye ngurire wonguri ndakubura ko wowe ushaka ushobora kwanga reka jenda gushimira uruhande rwanjye jewe rasta yoga ko atamwirahiriza acutwubahiriza natwe reka ndagushimira wowe ufasha kanya ko
kudukurikirana abanda kwifuriza amahoro ukikijyanye n'umubare kukibona ukirungikira mugenzi wawe ko hari byinshi ndazi wamaze kunguka n'ivyigumize ko rero ugiye mugenzi wawe nawe nyene agikurikirane ndakwifurize amahoro dusezerane gute mu barasta tubaramutse ni Rastafari ever live ever show ever yes n'umwami wacu witwa Esther Selassie yes ari wenyene bitaga Tafari yes igitsina riva kuri we Rastafari yes ciao one love Naita ubuntu burihabwa kandi benshi barayizi ubuntu burihabwa se mwana wa mama niza nguciye agace ubuntu burihabwa se mwana wa mama biramaze menye iyo bica ubuntu burihabwa se mwana wa niza nguciye agace ubuntu burihabwa mwana wa mama nirase mwenda wa mama mazamenye iyo bica niyo bica nirase mwenda wa mama mazamenye iyo bica niyo bica ababajwe n'ubayubi wababajwe nane kumbona kw'isi yacu yamiza amenye ababajwe n'ubayubi wababajwe nane mwana wa mama Afrika ubuntu burihabwa se mwana wa mama uriza nguciye agace ubuntu burihabwa se mwana wa mama biramaze menye iyo bica ubuntu burihabwa se mwana wa nibiriza nguciye agace ubuntu burihabwa mwana wa mama ibyo numva n'ibihugu cyangwa isamirano ry'amahoro bikunama ndumva umunsi n'ijoro tumbona ku isi yacu yameza minubayo tukinywa dukomeza urugendo rw'urukundo n'imibano mu bantu abasigaye kuri ino si y'ababisha sihundisha abadusha ubayo ababajwe n'ubayore wababajwe nane kumbona ku isi yacu yamiza amenye ababajwe n'ubayore wababajwe nane mwana wa mama Afrika ubuntu burihabwa se mwana wa mama nibiriza nguciye agace ubuntu burihabwa se mwana wa mama biramaze menye iyo bica ubuntu burihabwa